bavukanye dusangiye ukwemera muri kumwe na Patiri Leoni Zigama muri umwanya wo kuzirikana ijambo ry'Imana. Turi kwigenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatandatu, kaba ari umunsi mukuru uhambaye w'abatumwa Petero na Paulo, inkingi za Ekleziya. Mboneye aka karyo kugira ngo nifurize umunsi mukuru mwiza abo bose batoranye amazina, na cane cane amaparuwase yatoranye Petero na Paulo nk'abavunyi bayo, aha novuga nka paruwase Karinzi na paruwase Kiganda. Mu bisanzwe uyu munsi mukuru kubera yuko uhambaye cane, hariho ijambo ry'Imana risanzwe ritegekanijwe ku mugoroba urongora umunsi mukuru, ariko ibisomwa tugira ngo tuzirikane muri kano kanya ni ibisomwa vy'uwo munsi nyene genekerezo rya 29. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane c'12 kuva ku murongo wa mbere gushaka ku 11. Izaburi yitsa ico gisomwa ni izaburi ya 33 kuva ku murongo wa kabiri gushaka ku 9. Igisomwa ca kabiri naco tugisanga mu ibaruwa rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye Timote kigabane ca 4 kuva ku murongo wa 6 gushaka ku 8 no kuva ku murongo w'17 gushaka ku 18. Hanyuma twumviriza inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayishikirijwe na Matayo kigabane c'16 kuva ku murongo w'13 gushika ku 19. Igisomwa ca mbere, ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Muri irya minsi umwami Herode yatumye ingabo ziwe ngo zigirire inabi bamwe bo muri Ekleziya. Yakobo rero mwene wabo na Yohani asogotwa inkota. Herode abonye binezereye abayuda acatuma baja gufata na Petero, agasangwa naho hari mu minsi y'imikati itambiye. Petero amaze gufatwa acatabwa mu ibohero. Bashinga imigwine y'abasirikare bane bo kumurinda. Yashaka kumwereka ishengero ipasiki havuye. Petero rero yaguma acungiwe muri nyabohero. Mugabo Ekleziya ntiyahengeshanya kumusabira ku Mana. Buca Herodi yerekana Petero mu ishengero. Muri nyajoro nyene Petero yararyamye hagati y'abasirikare babiri, afise iminyororo 2 ku maboko, abandi barinzi nabo bari ku muryango wa nyabohero. Umumarayika w'Umukama niho yaseruka, umuco ucukwira muri nyabohero, aca komakoma Petero mu rubavu, amukangura avuga ati: "Vyuka n'ingoga." Nyaminyororo yari ku maboko ikimuvako irakoroka. Nyamumarayika yongera kumubwira ati: "Kenyera wambare n'inkweto zawe." Na wabigira uko. Yongera kumubwira ati: "Ikwize neza umutamana wawe uheze unkurikire." Bamaze gusohoka, Petero amuja mu nyuma, yamara ntiyarazi yuko ivyo umumarayika mubwira ari ivy'ukuri. Yagira ngo ari mu ndoto. Bamaze kurengana abarinzi ba mbere n'aba kabiri, bashika ku rugi rw'icuma ruraba amaja ku gisagara, nago ruca ruriyugurura ubwago. Barasohoka barenganya akayira, nyamumarayika acarazimangana ubwo nyene. Petero rero aza yava imagwi avuga ati: "Ubu niho nkimenya vy'ukuri ko Umukama yandungikiye umumarayika wiwe, kandi ko yankuye mu minwe ya Herodi akankiza n'imihigo y'igihugu c'abayuda." Iryo ni ijambo ry'Umukama. Umukama yankijije ubwoba bwose nari mfise. Umukama yankijije ubwoba bwose nari mfise. Nzohezagira Umukama igihe cose, ishimagizwa ryiwe ntirizomva mu kanwa. Umutima wanje wihayagiza mu Mukama, abicisha bugufi nibumve bahimbagwe. Umukama yankijije ubwoba bwose nari mfise. Nimuninahaza Umukama hamwe nanje, duhayagize twese hamwe izina ryiwe. Nararondeye Umukama aranyishura, ankiza ubwoba bwanje bwose. Umukama yankijije ubwoba bwose nari mfise. Abamuravye barashwashwanuka ntibijigwa mu maso habo. Hari umurushwa yatabaje Umukama arumva, amukiza amaganya yiwe yose. Umukama yarankijije ubwoba bwose nari mfise. Umumarayika w'Umukama acumbitse iruhande y'abamwubaha kugira ngo abakize. Umvirize kandi murabe ukuntu Umukama ari mwiza, hahiriwe uwumuhungirako. Umukama yankijije ubwoba bwose nari mfise. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mu ikete rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye Timote. Bene wacu,
ndiko nditanga kw'inkuka kandi igihe canje cyo kwigira kirashitse. Naragwanye indwano nziza, narangije urugendo, narazigamye ukwemera. Ibisigaye nukuronka rwa rugori rw'ubutungane umukama we mucamanza w'intungane azompereza kuri urya munsi, kandi atazohereza jewe jenyene, azoruhereza nabo bose bazoba baroreranye urukundo iseruka ryiwe. Umukama niwe yampagarikiye arandemesha kugira ngo ijambo ryiwe rimenyeshwe nanje bimwe bishemeye kandi rishikire abanyamahanga bose, kandi naboneyeho gukira amenyo y'intambwe. Umukama azonkiza icitwa akabi cose, kandi azondokorera ubwami bwiwe bwo mwijuru. Niwe akwiye ubuninahazwa mu myaka yose. Ameni. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko tuyishikirizwa na Matayo. Muri rya minsi Yezu yarashitse mu ntara ya Sezariya ya Filipo, araheza abaza abigishwa biwe ati, mwumva umwana w'umuntu bamuvuga kwiye? Bamwishura bati, bamwe bagira ngo ni Yohani Batista, abandi Eliya, abandi ngo ni Yeremiya, abandi nabo ngo n'umuhanuzi mu bandi. Yezu asubiza ati, mweho mwiyumvira ko ndinde? Simoni Petero yishura ati, uri Kristu umwana w'Imana nzima. Yezu nawe ati, urahiriwe Simoni mwene Yona, kuko atari wewe uvyibwiye, ubimenyeshejwe riho na Data ari mwijuru. Nanje ndabikubariye, uri Petero, no kuri iryo buye nzokubaka ko ekleziya yanje, n'ingabo za shetani ntizizoyisenyura. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru. Ico uzoboha kw'isi cose kizoba kiboshwe no mwijuru, ico uzobohora kw'isi cose kizoba kibohowe no mwijuru. Bavukanye mu mviriza murizo y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, tubejeje kumva yuko ibisomwa vy'uno munsi bituyagira babatumwa babiri dusanzwe twibuka, Petero na Paulo. Igisomwa ca mbere we n'inkuru nziza bishimikira ku mutumwa Petero, igisomwa ca kabiri naco igashimikira ku mutumwa Paulo. Eka n'ibisomwa bitegekanijwe ku mugoroba urongora uyu munsi mukuru nuko nyene biri. None bavukanye, kubera iki ekleziya yahariye igenekerezo ya 29 ukwezi kwa gatandatu umunsi mukuru aba batumwa bari hamwe ari babiri? Hariho ibituma nyene kandi bihambaye, nkako basanga ibintu vyinshi. Petero na Paulo ni inkingi zihambaye za ekleziya, na cane cane mu gihe ekleziya yariko iranaganaga, yari mu ntango yayo. Turabire hamwe ibintu bimwe bimwe basangiye mu buzima bwabo no mu butumwa bwabo. Icambere cyo nuko bose batowe kandi bagahamagarwa na Yezu wenyine ubwiwe. Petero Yezu yamusanze ku kiyaga yibereye mu mugabe we wo kuroba, umutumwa Paulo nawe amusanga ku nziji Damasi aho yari kwaja gufata abakristu ngo ababohe abahanisha. Ikindi gira kabiri nuko Yezu amaze kubamenya akabatora, bahavuye bahindurirwa amazina. Petero turazi ko yitwa Simoni, Paulo nawe akitwa Sauli. Nivyo vyari bifise insiguro ko bagiye kuronka ukutangura ubuzima bushasha no kugira intumbero nshasha y'ubuzima bwabo. Muri kamere kabo naho nyene hari ivyo bari basangiye. Nogira nti bari abantu biyumvamwo ko bategerezwa guseruka, bakerekana ico bemera, bakakigaragaza n'umwete mwinshi. Twibuke ngene
umutumwa Petero we yamaseruka akishura ibibazo vyose Yezu yabaza aho yaba ari kumwe n'abandi batumwa. Erega mbere no mu gihe Yezu yafatwa agira atangura inzira y'umusaraba, Petero yarerekanye ubwira bwo kumugwanira, naho muri uwo mwanya Yezu atashimye ubwira bwiwe igihe yarasokoreye inkota agira mugwanire. Ku vyerekeye umutumwa Paulo, igitabo cy'ubwo vy'abatumwa kiratwereka nawe nyene bwabwira bwiwe yari afise n'imbere y'uko ahinduka, aho yagerageza uko ashobora kugira ngo agwanire kwemera kw'abayahudi mu guhama abakristu wamenga bariko baza kwonona uko kwemera. Ubwo bwira rero bw'abo batumwa babiri Yezu nibwo yahejeje akoresha mu ntumbero nziza, abukoresha kugira ngo agire Petero uwa mbere mu batumwa, umukuru w'ekleziya, abukoresha kugira ngo agire Paulo umutumwa w'amakungu ashikana inkuru nziza, agira ubwira bwinshi mu kugendura ibihugu n'ibindi, akagenda ibirometero muri ico gihe atawundi yari bwabigire. Ikindi kandi basangiye nuko dusanga mu ijambo ry'Imana mu gitabo ca Bibiliya inyandiko zibitirirwa. Hariho amabaruwa abiri yitirirwa umutumwa Petero, hakaba amabaruwa 13 yose yitirirwa umutumwa Paulo. Mu nyigisho zabo bavukanye turabona yuko bose bakoreshwa n'ububasha bwa mutima mweranda, kandi ko bari bafise intumbero imwe, nayo ikaba yari yo kwegeranya amakungu, kwegeranya amahanga yose kugira ngo bagire ubusho bumwe burongowe na Yezu we mwungere nyawe. Umutumwa Petero bwa mbere yarashimikiye kukumenyesha inkuru nziza abanyisirayeli bene wabo, iciciro ciwe kaba cari Yerusalemu. Umutumwa Paulo nawe akaba yaragenewe kumenyesha inkuru nziza ibihugu vy'abapagani. Mu nyuma niho umutumwa Petero yahavuye nawe ashinga icicaro i Roma, aho Paulo yari yaramaze gushikana inkuru nziza. Ntawo kwibagira kandi kuvuga yuko abo batumwa babiri nk'uko basangiye ubutumwa bagize n'iherezo rimwe. Iryo herezo naryo ngaha ku isi n'ubumaratiri. Bazize ijambo ry'Imana, barishwe, baratanze ubuzima bwabo babuhebera Kristo, barasesa amaraso ku bwa Kristo. Petero yishwe mu mwaka wa 64 aho yabambwe kumwe kwa Yezu, ariko we kubera atashimye kwigeranya na Yezu ngo yahisemo kubambwa acuritse. Umutumwa Paulo nawe nyene yarishwe mu mwaka wa 67, no kuvuga inyuma y'imyaka 3 Petero apfuye. Bose bakaba binciwe mu kibanza kimwe hari Roma Vatikano, Paulo bakaba bamuciye umutwe. Abo babiri rero bose nkuko babayeho nk'umukuru wabo Yezu, niko basangiye iherezo, bicwa nkawe. Nico gituma rero ubu basangiye nawe ubu ninahazwa mu bwami bw'ijuru. None rero bavukanyi, kugira ngo tugire umunsi mukuru neza w'abatumwa babiri, dutumiriwe kurushizaho gukunda rya jambo ry'Imana baturaze, kandi tugakunda na ekleziya iyo babereye inkingi. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.